Shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, ndabaramukije mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu wagaze imitima yanyu. Ndakunda ngene muhora mukurikirana ibiganiro byacu, abataragira subscribe mu byibuke. Yesu abahezagire cyane mu by'ukuri. Ndakunda ijambo ryanditse mu gitabo cya Petero rivuga ngo ijambo ry'Imana ni imbuto itabora. Imbuto itabora. Twimenyereze igihe cyose mbere yuko dukora ibindi bikorwa byose kubanza kwikonekta n'ivy'ubwami n'ijambo ry'Imana mu gusenga n'ubutunzi butangaje. Yesu abahezagire. Ijambo ry'uyu munsi riravuga ngo uhoraho aguhe impera ishitsi. Ndasoma mu gitabo cya Rusi, ijambo ryakoze ku mutima wanje muri kino gitondo. Rusi ni umugore wa Elimeleki. Elimeleki bari batuye i Betelehemu. Inzara iratera baja mu gihugu cy'Imowabu. Baja mu gihugu kitagira Imana. Imowabu basenga ibigirwamana. Baragenda n'abahungu babo babiri bashitseyo barongora abagore b'abanyamahangakazi barabana. Umugabo Elimeleki ararwara arapfa, abahungu biyo barapfa, hasigara abapfakazi batatu mu nzu. Yari inzu irimwo umwijima n'umubabaro utangaje. Ariko hari ijambo nkunda mu gitabo cya Yobu rivuga ngo aracyariho ibyizigiro by'igiti iyo cyatemwe kuko izokongera kunaka. Haracyariho ibyizigiro. Reka dusome igitabo cya Rusi igice cya mbere murongo 15. Mbere yuko ngera ku mpera reka some kuri murongo 15. Naho maravuga ati raba mugenzi wawe asubiye iwabo no kumana yabo, nawe subirayo ureke umugenzi ukurikire mugenzi wawe. Aha hariho umukazana witwa Oropa yarabwiye bombe bakozana babiri, arabona umusubiri wanyu sinkibyaye ngo muzosubire murongogwe ku bahungu banje nimugende wanyu. Oropa aramusoma, aragenda, arabiheba, arashaka aje iwabo. Rusi ibaramaramaza. Rusi aramwishura ati reka kunyinginga kuguheba no gusubira inyuma ngo noye gukurikira kuko uzoja ariho nzoja. Yamubwiye amajambo y'inkora mutima. Aho uzoja ijambo rya mbere niho nzoja, kandi aho uzorara niho nzorara. Ihanga ryanyu rizoba ihanga ryacu. Kugeza ubwo yavuze ngo ihanga ubwo kuvukamwe naje nibwo bubaye ubwoko bwanje. Irindi jambo rikomeye cyane Imana yamubwiye. Rusi yabwiye nyirabukwe, yaramubwiye ngo Imana yawe nizo Imana yacu. Imana zo kuba Rusi zari Imana zibigirwamana ibiti babaza. Aramubwira ngo mabukwe, Imana yawe niyo izo Imana yaje. Aho uzogwa niho nzogwa bahampambe. Ora bakabimpanira kandi birushije ninagira ikintu kizotandukanya nawe atari urupfu. Naomi abonye yuko amaramaje kujana nawe acarahora. Haleluya. Naomi yumvisha amajambo akomeye cyane. Rusi yamubwiye ngo arahora, aravuga ngo mu byukuri ntako bino bigenza, arashikeka. Baragenda bashika i Betelehemu. Nuko bombi barajana kurinda bashitse i Betelehemu. Nuko rero bashitse i Betelehemu, abo muri sagara bose barashobora baduka, abagore barabazanya bati mbega uyu yoba ari Nawomi. Yari yahuye n'ibibazo bikomeye. Mbega uyu yoba ari Nawomi. Bavandimwe, yari yahuye n'ikibazo gikomeye. Ariko hariho umuntu witwa Rusi yamwiguze, aramubwira ngo aho uzorara niho nzorara, aho uzogwa niho nzogwa, naje bahampambe. Dusome igice cya kabiri. Igice cya kabiri akavuga mu murongo mwiza. Rusi wa munyamuwabu kazabarira Nawomi ati ndekura ngende mwitongo tore udusigazwa kurikirongirira ubuntu. Aramwishura ati genda mukobwa wanje. Hari ijambo nkunda cyane muri uyu murongo rivuga ngo ndekura ngende ndabe wongerera ubuntu. Wese reka ngende hariho umuntu yongerera ubuntu. Reka nkwifuze nawe uyu munsi uhure n'umuntu yo kugirira ubuntu. Haleluya. Uyu munsi haleluya uhure n'umuntu yo kugirira ubuntu. Uyu muntu arakeneye kumuhura nawe. Hariho umuntu yongerera ubuntu. Yadekaraye ikintu cyiza Grace, yadekaraye ubuntu. Reka ngende ndabe ko hariho umuntu yongerera ubuntu. Umvirize umurongo ukurikira. Haleluya. Umurongo ukurikira hariho umugabo witwa Bowazi. Bowazi ntabwo yazaga mu mirimo iteka iminsi yose, yazaga rimwe na rimwe. Ariko ndibaza ko ino jambo Rusi yatuye ryamukuyeyo yarari
araza kugira ngo agirire ubuntu Rusi. Reka dusimbure ku murongo w'8. Umurongo w'8 uvuga gute? Maze Bowazi abwira Rusi ati, bwa buntu bw'Imana yatuye bumugezeho. Bowazi arashika mu murima asanga Rusi ari inyuma, arabaza ngo se uriya mukobwa inyuma ni wande? Baravuga ngo ni wa wundi wazanye na Naomi. Aravuga ngo maze Bowazi aramubwira ati, abwira Rusi ati, urumva mukobwa waje, ntuzugire uwundi murima uzotororamo, kandi ntuve hano, ariko ugume hano hafi y'abigeme biwanje. Amuha ijambo, ubuzima bwa Rusi burahindutse. Ari igihe uhura n'umuntu ubuzima bwawe bugahinduka. Ndakwifurije guhura n'uyu muntu nawe, ari igihe uhura n'umuntu ubuzima bwahinduka. Umurongo w'9, shira amaso ku murima, ku bagenyi ubakurikire, mbega abahungu sinabihanikirije ko batazogukoma? Kandi iyo ugize inyota wamugenda ku mibindi unywe ku byo abahungu bavomye, nariya amazi nayo ndayaguhayeho uburenganzira, uzoza ugende bihanyuma. Yicisha bugufi Rusi arunama, haleluya, ashika hasi aramubaza ati, niki gitumye ngirirwa ubuntu? Kubera iki ngirirwa ubwo buntu umeze gutyo? Haleluya. Kubera iki ngirirwa ubuntu ukambabara kandi ndi umunyamahanga? Kubera iki ngirirwa ubwo buntu ukambabara kandi ndi umunyamahanga? Bowazi aramwishura ati, haleluya, mwumvirize, banyiganiye neza n'ibyo wakoreye nyokobukwe byose. Bene data, mureko nabwira ikintu cyiza, ineza ntabwo izibora. Ineza ndakwifurije gukora ineza. Iyo neza ukora, hariho umunsi umwe abana bawe bazoyirata. Hari umunsi umwe zo gukurikira. Hari umunsi umwe bariganiye, baramwishura ati, banyigani neza n'ibyo wakoreye nyokobukwe byose, uhereye aho umugabo wawe yapfiriye. Bene data, murazi yuko hariho abana benshi, hari abapfakazi benshi bagirirwa nabi, hari abantu benshi. Bene data, ibyo inama ukora izagukurikira. Ariko Bowazi yabwiye Rusi ngo banyiganiye neza yawe, banyiganiye nyine babaye iruhande ya Naomi kuva afushije umugabo agafusha umugabo wiwe n'umugabo wawe ari umuhungu wiwe, kandi ko wasize so na nyoko n'igihugu wavukiyemo ukaza mu ihanga utaruzi. Umviriza rero umurongo wa 12 ndakwifurije kuri uyu munsi udasanzwe. Uhoraho kwishure ku byo wakoze. Haleluya. Hari neza wakoze, uhoraho kwishure. Mbere y'uko umwaka wa 2025 kurangira, mbere y'uko kuno kwezi kurangira, mbere y'uko indwi irangira, haleluya, mbere y'uko uyu munsi urangira, uhoraho yibuka ineza yawe akwishure. Uhoraho yishure akwibuka ineza yawe. Uhoraho yibuka ibikorwa byawe. Uhoraho yibuke ivyo biko gukora. Haleluya. Bene data, hari abantu b'umumaro mu bwami. Hari abantu b'umumaro mu bwami. Hari abantu bitangira ubwami. Hari abantu bakorera ubwami. Hari abantu bitangira abandi. Ndakusengeye, ndakwifurije ngo uhoraho yibuke iyo neza yawe. Uhoraho kwishure ku byo wakoze. Uhabwe impera ishitse n'uhoraho. Amen. Uhabwe impera ishitse n'uhoraho. Imana y'Abisiraheli wahungiye munsi y'amababa yayo. Haleluya. Wahungiye munsi y'amababa y'Imana y'Isiraheli. Iyo Mana wahungiye munsi y'amababa yayo iguhe impera ishitse. Reka kwifurize mukundwa ngo uhoraho guheza impera ishitse. Maze iminsi usenga, maze iminsi ugira ikorera abandi, maze ugira iminsi arabo witangira, uhoraho aguhe impera ishitse. Umwami wacu aguhe impera ishitse. Haleluya. Umwami wacu Yesu Kristo aguhe impera ishitse. Ugirwe umugisha n'Imana. Umwami Yesu agutoneshe, uhabwe umugisha n'uhoraho. Reka ndagusengera. Haleluya. Rusi yagiriwe ubuntu utangaje. Mwami Yesu, ndasenze natura rino jambo Rusi yavuze ngo reka ngende ndabongirira ubuntu. Ndasenze natura ubuntu kuri uyu muntu uri kuranumviriza. Uyu muntu akeneye grace ku kintu kanaka, ari akazi. Hari umuntu akeneye ubuntu bwo gukira indwara, hari umuntu akeneye ubuntu bw'abana, hari umuntu akeneye ubuntu mukore mugurira ubuntu butangaje. Wibuka umuntu wese ni neza ye, wibuka umuheza umugisha. Bowazi yabwiye Rusi ngo uhoraho kwishure ngo kuneza wakoze. Haleluya. Guhabwe impera ishitse. Ndasengeye umuvandimwe muri kurankurikirana mwami, umuheze impera ishitse, umwibuke, uhezagira umuryango we. Haleluya. Mwami, hari umuntu ari cyo yakoze gikora ku mutima wawe, ndamusengeye ngo umuheze impera ishitse, uhabwe impera ishitse. Haleluya. Kuko wahungiye mu mababa y'Imana y'Isiraheli, uhabwe impera ishitse. Ndagusengeye mu neza yawe Imana yibuke.
Haleluya. Imana yibutse neza Dawudi umunsi umwe yaravuze ngo hariho ineza ya Yonatani, nibutse nimuzanire Mefibosheti kubera ineza ya se. Haleluya. Hari ijambo rivuga ngo bene Baruzirayi, Dawudi aravuga ngo muze bazarira ku ntebe yanje, ku meza yanje, ngo kuko ba isi yangiriye neza. Hari uwagiriye neza mwene data uri kuranumviriza, umuheza imperishitse. Urakoze cyane mwami, turagushimiye ku munsi mwiza uduhaye, utubere umunsi w'amahirwe n'umugisha, mu izina rya Kristo Yesu mwami wacu, amen. Yesu abahezagire.